ku rundi ruhande ntitwokwibagira yuko iyindi nkuru kugeza na kino gihe no bikibandanya n'amatora muri federation ya Cote d'Ivoire mu mejo bundi CAF na FIFA yeretse kuvuga yuko inyuma yuko bahagaritse processus y'amatora bongeye kuvuga bati hagiye gutwagwa hagiye ko bita comité de normalisation ya muri federation izobifasha mu kugira bategura amatora izafise ikiringo cy'umwaka wose twagiye tubona kaya yagiye aba canke amakata kubasore nk'aba Didier Drogba urumva uno munsi twumva ngo kadetire yiwe yemewe bukeye kabiri ngo yakuweho FIFA naye kazi kavyivangamo kafu nuko inayo ni nkuru ya trendinze amatora muri federation yara trendinze kabisa ariko nibaza ko uno mwaka biraza gufata umurongo nibaza ko ndetse n'ivyo bibi kafu yagicamwo bibi bigo bimwe vyagiye bicamwo nubwo mbona kino kizano muri casuye gukaza umurego baza ko vyinshi biraza kugenda bifata umurongo ku mugabane wa Buraya vyagiye bivugwa ni vyinshi cyane ni no covid nkuko bayise ngo le covidios le covidios kabisa covid yaravyimvanzemo covid ikintu cambere twanavuga ni inkuru nyamukuru ni inkuru nyamukuru mu makuru ya sport covid biragoye ko ndetse ushobora no kurangiza ikiganiro hataje ijambo covid turibuka rero ko covid ikintu cambere buri muntu wese wa sport yo nibuka ntihagarikwa z'inkino zimwe ariko hagarikwa ya championnat bwa mbere byatangwe kuvugwa mu bubiri turavyibuka abafaransa baraza umufaransa yetarana yihagarika binatuma umwaka wa 2020 ata Ballon d'Or itanzwe nubwo hagiye hatangwa FIFA the best amashampiona ahagarikwa amastade atagira abafana kuba amashampiona mwamwe yarahagaritswe ariko yongera arasubira aragaruka ukunguruza inkino zimwe na zimwe zikomeye cyane nka Jeux Olympiques et Paralympiques urumva ivyo byose nivyagiye biranga ino novuga ngo amateka ya cyangwa ino covid ivyagiye biba ariko ku rundi ruhande nitworeka kuvuga abiri ikindi kintu cyabaye muri no mwaka cyavuzwe ko cyane ni affaire y'umusore yitwa Lionel Messi